Africa Live, Africa Plus zakomeze neza. Ishenge na Gisele nkuko musanzwe mubizi, tukaba tumwe n'abatumire badasanzwe. Karibu cyane mu kiganiro cyacu. Merci wakoze nasi. Namwe mumeze neza. Tumeze neza cyane turashima. Duhera ngahanye mu bafu bwanje twubaha abadukurira murabizi namwe atwibwire cyo tubandanye no kubukurikira. Yanitwa Pin Pajo, Grand Pianiste de la Capitale. Mugali Pin Pajo. Amanda mukija atumviriza n'adukurikirana bose. Yagenda Pin Pajo mugabo na Bashaka kutubwira akazina kose. Nitwa Bagabo Patrick, izina abavyeyi banyise. Abantu muririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Tubandanya no kumfaso ni hirya. Ego murakoze cyane. Ego. Nanje nitwa Iteriteka Clerine. Ego nkaba ndumuririmbyi w'indirimbo mpimbaza Imana nyene. Ego. Ego cyane bumva ko ibintu biryoshe no sibamo n'ahimbaza Imana bikaryoha cyane gose. Duhereye kwa Pin Pajo ashaka kutubwira ati jewe ndamubona afise na guitar sinzi neza yuko ashaka kutubwira asanzwe avuza na guitar nyene canke asanzwe aririmba gusa ni akantu k'ivyera ashatse kutwereka. Abaririmbi barakunda kugenda n'igitari. Bo je ndi umuririmbyi nkaba no mu musicien. Rero nayize kuvuga ntabwo ari bari babandi usanga bagifashe gucyane. Akigendana mu mugongo gusa. Pierre nawe nta ka instrument wobuvuze. Oya simvuza. Okay, tugira ko hari indirimbo shasha igikorwa kidasanzwe baheruka kuduha baheruka gukorera hamwe. Ico rero nico kituzanye uno munsi. Nashaka kubabaza ikibazo ca mbere kiravuga gucyanye mbega indirimbo mwavyiyumviriye gute gukorera hamwe ni hehe havuye iyo inspiration yo kuva ko mwakorera hamwe. Kera abarundi baragiye ikintu bita ikibiri. Ego. Ari ibintu bakoze ari ikibiri wasanga ari ibintu biteye imbere cyane. Rero natwe twavuze ati kanswe dukore hamwe kwija mu Imana bivuga ngo nimwagirana urukundo abo mwisi bakabimenya niho bose bazomenya ko murabigisha banje. Rero no muririmbyi nanje nka muririmbyi twavuze ati katuje hamwe twari mu miso gushima Imana turiko turahiza umwaka twavuze ati katuje hamwe tugira indirimbo duha abarundi n'abanyarwanda umuntu wese wumva ururimi indirimbo yo gushima Imana tuyita ndashima Yesu ndashima Yesu ego ariko niya fasoni Clerine twarakoranye gusa. Okay, je ko sinemera ibintu ku majambo gusa ndakunda kwibonera mwoshaka kuducishiriza akantu gatonya kugira ngo nuri karabyumva abimenye. Ninde Yesu atagiriye neza. Mwabyumvise sivyo bavuga ku munwa gusa ariko no kubikora barabishoboye. Ariko rero cyatwibaza tuti mbega bafitaniye imigenderanire imeze gute? Bashaka kutubwira ati niye imigenderanire mufitaniye wowe na Pierre. Anze ishuri natanguye kera. Natubwire twumvire. Hama murakoze cyane. Hama nta migenderanire dufise atari ko gusa kahuye aririmba nanje ndirimba. Donc ndamukurikirana cyane ku ndirimbo ziwe zaranyubatse ndumva mu message nziza ndumva ndamukunze ukungena aririmba indirimbo ziwe zimeze neza cyane ndamurondera hari mu kwicumi ndamubwira ko twoshobora gukora indirimbo y'amashimwe kubera twari mu mpera z'umwaka. Urazi ko iyo umwaka urangiye benshi baba bafite amashimwe menshi yo gushima. Rero nuko gukorwa cye turonderana turicara hamwe tavuga ati tuyitegure gute. Yarazanye ide undi ide turahuza bigenda neza. Murashika kwico gikorwa tiko turumva no munsi. Mbega muri ko muraraba muri carrière ya gospel. Nta ntambamye mwebwe muhura nazo nk'izabandi bakunda guhura nazo canke mwebwe byose yarabirangije Kristo. Bavuga bajije.
oya mwese muri hamwe kwera igikorwa nimwe ego ubumva yo ushaka kunyishura ari sawa ariko nibatwa mwese mufite icyo mwivugako ego duhere ngaha nyene ntambamye muri gospel novuga ego ko twebwe ntidushiramwo ofete tuvuga ubutumwa bwiza biciye mu kuririmba mu bindi bihugu biteye imbere bageze ahantu bavuga ubutumwa bwiza biciye mu kuririmba ariko bakaraba n'ukuntu muko nyene kuvuga ubutumwa bigiza n'amahera cyo gituma wama wabonye kuri internet cyo ko muri imvyo mu gihugu arimba gospel yasinye kontra na Jika na haka kwa ni bani wosinya na Primus ugasanga inganda nyinshi ga Primus yidesize gushiramo amafaranga muri gospel nimushaka gukorana baya dufate nka Brarudi Primus oya erega je mwana Brarudi ni shame rikomeye ko irafise amaji atandukanye FC mafana irafise iki isawa mugabo ari nka karibu kubera iki Primus bo kubera kandi mukeneye uburyo kandi mukeneye uburyo kubera iki Primus kubera twebwe turongorwa namwe mwera ko bavuga ikintu utajya ntugigawe ndi mu ya nta nzuga nta muntu gospel ashobora kugira promotion inzoga ntivyumvikana mugara amashiramwe menshi nka muntu tuzi akora amazi akora amaji ushobora kumbwira ati reka turondere Pin Pajo canke Clarine canke Harvey canke Lopez canke Apollinaire dukorane dusinye contrat mu Burundi mugandi turatangura kubibona rero cyo bituma ari ivyo mu Burundi basohora amahera batinjiza cyo gituma gospel mu Burundi itari ku rugero nk'ibindi bihugu romva canke nabayikora neza tubonye kuko abo twita aba legend mu Burundi katweve pusa ntibaba mu Burundi bari hazi baragiye ko basanze nka mu Burundi bidakora fresh Ekrahire nawe ni kuvyumva none uko bimeze nuko cyangwa afisa kandi kantu wokongeraho ukatubwira ati burya rero je nanje ndakabona gutya oya nta kintu naza no poza pe nta gukorera Imana no gukorera Imana biciye mu kuririmba rero nitiko turinjiza amahera ngo twavuga ubutumwa bwiza gusa barabe arangishiramo idaza amazi ari amazi tike navuze baze batuvumene mw'amafaranga baze baraza promotion bwaratwe gusonda indimbo vyo ubutumwa bwiza bushike kure cyane gusumba urumva kuko karite nziza ya gospel kujya uyironka bisaba amahera menshi ego birasaba ama studio ibiki birasaba video meza rero ikintu kishe kwebwe kwanze Imana ishima ko twateye intambwe ya mbere hari abandi baririmbyi bari mu mayigirize ngahanya atandukanye bafise ama-album bafise amatara mugabo vyansi ko baja muri studio kubera kubura uburyo rero cyo nosaba nuko abantu bashigikira abaririmbyi ba gospel si je gusa bashigikira oya hariho benshi uri muri eglise ukabona umuntu afise tara yateye intambwe ya mbere bamushigikire bose babandanye bashigikira igikorwa cya gospel kugira ngo ikindi haba ama competition ya gospel ngujya tubona Brarudi haba ama competition ya gospel gusa kugira ngo byanzo nyine byofasha nakunda kugira curiosity cyane ndiko ndabaza ntimusanzwe mukorana iminsi yose ariko mwashimwe gukorana igikorwa kimwe ariko mwose aravuga ati jewe ndafise indoto kandi ndafise n'uwo nifuza ko tuzokorana ndahera hariya ambwira ati jewe uyu muntu nitwakorana aha hantu vraiment ndumva yuko sinzi ko nzoshima gusa ariko nzorenza okay merci muravye ho kuba bakurira bakuze ba Pastor Lopez mu Burundi hariho bose bisa bo murakoze cyane novuga murakoze donc je cyo novuga kuri ico kintu no kuvuga ko iyo umuntu wese afise igikorwa ariko arakora mu ncama kagiye abafise undi muntu bagenda arisunga urumva abafise undi muntu abona imbere yiyo ati ntegezwa gukora kugira ngo ngene uko nakagiye kandi shike niyo nakayashitse afete jerukuri sinovuga byinshi cyane ndorandira gusa ikintu novuga kuri ico kintu umuntu wese ngarafise umuntu amwubaka afise umuntu aravye nk'indirimbo z'abashobora indimbo zanaka vraiment je ziranyubaka afete ntagiye kure jewe umurivye yitwa Alvera aranyubaka cyane Alvera muhimbaye yego aranyubaka cyane indirimbo zenda zikurikirana cyane kandi anamukunda arabizi amashurwe meshire kuri Alvera ndabukunda cyane donc novuga ati rero kuvyimviro vy'iwanje kandi si Alvera gusa n'abandi bose barahari ba Constance abaririmbyi ba Pin Pajo ntuvuge ntushavure abashobora gusinda muvuze yego ama Pin Pajo gikorwa cyaheze Pin Pajo nawe boje umurimbyi wa mbere ufise abaririmbyi babiri nkunda East Africa hari uwo bita Aime Uwimana mu Rwanda yego Ewana umurimbyi wanje nkunda cyane wa kabiri ni Michael Smith wo muri America mu Burundi nta numwe uvuga ati uyu vraiment naje
mu Burundi barahari ndabishatse nete gukorana n'abana n'abakozi b'Imana mugabo abarinzi nkunda cyane nabo babiri Aime Uwimana na Michael Smith muri Amerika ego mwabyumvise cyane abakozi b'Imana abaririmbyi abakorera Imana biciye mu guhimbaza Imana bariko baratubwira neza ivyifuzo vyabo naho bifuza ko ubutumwa bwiza bushika bavuze abaririmbyi bashaka gukorana ariko hari utuntu bagenda barahuriye bariko barakora indirimbo utwo rero twashaka kubabaza mwarakoze indirimbo ariko nikiye kintu cagiye kirabagora muko murakora iyo ndirimbo ishoro ni ku murongo je navyangoye je ni collab kandi indirimbo ni ya Clarine rero ikintu gusa nakoze no kuva muhira noze nambaye fresh aja muri video ego ni warishe video ni oshe audio byose vraiment je nta cyangoye aho ni sawa Clarine rero ni wacha tubwira byose bibaza Okay merci barakoze hama cyo no vuga iyo umuntu ariko arakora indirimbo nta muntu umwe ashobora kuvuga ngo ntiyahuye n'intambamye afite utaragira management uteza guhura n'ibibazo yego ariko gusa umaze kumuronka management novuga ati niho bimwe biba bigiye biva mu nzira hama je mu gukora izo ndirimbo vraiment novuga ati nta byinshi novuga gusa nuko mfise umugabo asutena cyane yego arasutena muri ibi na biriya mugabo nawe gukora indirimbo novuga ati ubugenge bw'amabugora buragora mugo umuntu atinda akagirane akayafundika umukanda mu ndamuga akavuga ati reka tuvuge ubutumwa bwiza dukwiragiza ubutumwa bari hirya no hino bavyumve abo bitakundira ko bashika mu maeglise bavyumve mu matelefone mu maradio hose bishike yego nje nuko no bivuga ego cyane mbega nta kantu akajambo kanyuma mushobora kubwira abako baradukurikirana kugira ngo bumve by'ukuri yuko igikorwa murimwo si igikorwa kigira higaruka no munsi ariko ni igikorwa kiriko kirabandanya jewe ku bantu bako barankurikirana cyane icyame novuga ati ndabashimiye ego cyane no kubashimira kungere mwemeye mugafata kanya mukaturaba mukatwumviriza novuga ati Imana bampera umugisha cyane hama ikindi naco kuvyeke kino gikorwa mu vyukuri jewe umurimo novuga n'umurimo nahamagariwe kuko nawe utangwe nkiri umwana muto cyane nkihera mu Sunday school ndaduga ndarimba amakokare haro na kokare ndirimbamo yitwa Songa Mbere ugiye kuri YouTube ucibona ni korale yandeze nkiri umwana muto makabaranso adaja kubaka nuko rero je novuga ati abariko barankurikirana novuga kino gikorwa sinokireka kuko umva ko nabitanguye uva kera ego kandi vuba cyane ndashobora kubaha ibindi bishasha ego sandanye twitega rero bishasha ego cyane ego Pin Padron hakajambo kanyuma babwira bakajambo kanyuma njye ndakabwire abantu bafise album ariko babuze amafaranga yo kuyasohora turafise benshi mu maeglise dufise itara zitandukanye ego muri Katolika muri Pentecote muri Vanta maeglise ni menshi kandi hari abantu bafise ingabire ariko babuze amahera yo kuja muri studio ayanda basabe bagira ibishoboka byose begere studio kandi basenga Imana izobaho uburyo twese niko twari tumeze mugabo rateye intambwe ya mbere ka meme kugira ngo isi ibone ikikurimwo hanyuma sabe n'abantu gushikira ayi bambwira abaririmbye c'est pas une question y'amavyuzi ibintu bya gospel gukorera Imana mavyuzi utaza we gusa itwara kubwami bw'Imana bisigaye Imana izohezagira ego cyane ama murakoze muduhe abone ntacyo bigutwara aho kandi ugatukura kari kuri YouTube ivyo ndako gutya ro nta na kimwe gihomba amahera ari mu mfuko ntagabanuka igiste gusa ubufashe umuririmbyi kumushigikira kuko abantu tugeze amazi sosiyo arahemba umuririmbyi ego abantu bashobora guha amahera mu gukoza abone gusa azogera igihe YouTube ivuga ati wa reka ndaguhe duke subscribe amajeme abamateri abamenshi ameze fresh apana kineke ego amacha atera ku materi ngo nuburobe oya ariko aravuze ati munaguciye intege abareka gutera kubandanya muga basi agaguhanura umuntu ashobora kuvuga imvugo nziza ati indirimbo ndumva ibintu mukosora ibintu ibi muga undi muntu acinega avuga ngo nuburobe uvuga ngo nuburobe ubuvyishe ego turashimire cyane Clarine na Pin Padron murakoze cyane murakoze Africa Live Africa Plus no way